turetse Abarundi n'Abanyarwanda harimo urukundo harimo urukundo rwinshi cyane turi bamwe nivyo nibyane turi bamwe dufise imico imwe urukundo ni rumwe nta bizoboneka bizoba birahari ni inkuru ibabaje ku gihugu no ku bakunzi b'umuziki tuko turaronka kuri no mwanya no muririmbyi yashitse ejo ariko akaba yaragize ikibazo ni Bruce Melodie mbega Meili we ku ruhande rw'iyo nk'umuririmbyi basangiye akazi abivuga kwiki nanje sinavyakiriye neza nyene uko biri kose birababaje yaba kuri kote y'uwishuza yaba kuri kote y'uwaje gukora igiteramo gushika ugacushikira mu bintu nka bijyaye ariko ico nzi coco ubutungane ngaha burahari kandi twese turazi ngene bukora nta kenshi nta karenganyo kaba gahari bakurikiza amategeko kandi ndazi ko abanyarwanda bari bamaze imisi baza ni benshi kuvuga yuko nta ngorane bari bwagire hariyo n'abandi bimirije kuza nta ngorane bari bwagire ngaha mu Burundi nitwumva impano biragoye cyane ko umuntu mushigikira ugushigikira icari bazokritika kuno wambaye nko par exemple gerageze kubona kuri stati ya Meili the Key avuga ati next target yanje ndababaye cyane tume condoléances ku banyarwanda n'umuryango wa Ivya BRUCE aho ari hose Imana imwakire mugani bwayo ati ndababaye cyane yari next target yanje ariko ndabona umenga bigiye kugenda gute Meili naramukunda cyane Ivya BRUCE vraiment Imana imwakire mugani bwayo aruka amahoro amen Micho turayisangira turabakobwa tukunda kimwe sinibaza ko ari umukobwa imitoma bari imwe voilà n'amajambo y'urukundo bari yandi nyene nta kindi rero yo kuvuga ko ari copy nibaza ko baranshize hasi cyane gose ariko burya ngo you're the one Moriro mad fire burn in a beautiful dress kwabachira I say something baby to begana Purira bakwesunga Tala kimanya kipyachuka Ndeko manya kumanya Bigiliza mbikwatanye nyokuta Badi to baden kunyige sin Sing Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel progress for this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru chama kibazanira bishe muvuga muri industry of Buja Flavor. Nk'uko tubikora reka tunze dukingurikira Imana, hamado sura dukingurikira mu bakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndabakunda cyane kandi big up sana vraiment kuri support mwamutwereka vraiment tugeze ku 900 birengana bya subscribe mu mezi 3 gusa turifuza ko dukwiza 10,000 kandi haburamwe bake gusa kuri no mwanya je ndi kumwe n'umutumira wanje witeka afise imihezagiro basha afise imihezagiro yarahezagiwe ivyo aza kuvuga ndazi biraza kuba haba kuba gusa umuntu profete gusa ndazi vraiment byaza kuva araza kubabwira muraza kubikora yes ndagora kugira ati kuri mikuru na Benda kamensike professional umutumira wanje witeka bibaza ko ari inde afise ibikorwa byinshi ariko gusohora kandi vraiment azanye n'umufuduko mwinshi cyane udasanzwe muri no game yacu ya 257 ico twuma tubasaba nuko mukoma mubashigikira kuko hajyanye bataronse umusaruro muri bijyanye mu bashigikiramwo nta bikorwa byinshi bodohereza kandi igihugu cyacu nico tera imbere biciye muri entertainment ni Meili the Key Meili merci kweze niko muyiwayi sana merci beaucoup je muyiwayi biraza neza twavuze ibintu biryoshe kumva kama nk'umuntu bicaranye biryoshe kabisa asante sana Meili nariko ndavuga ati Meili ni umwana mwiza umwana like afise imihezagiro yarahezagiye yaragize amahirwe ava ko mugisha voilà avuka no mu muryango wezagiwe ivyo aza kubabwira araza bizoshika biraza kuba sivyo ne Meili babwira bagire subscribe ni mugire subscribe ngaha kwanza haba muco mugenda kuri Meili official naho nyene mugire subscribe kabisa mbega Meili waruzi yuko uri umunyamugisha ni le fait que batima ngo izina ni ryo muntu like ati gituma badayivuze mwanga ni mugisha nye ucanke no bana guteye imigisha like voilà c'est pour cela ngo badayikubwira ati Meili ari mu bantu bamwe twakoranye ibiganiro yaraneye n'umugisha like byaragenze neza Imana igwezagira merci beaucoup rakeze nayo waranayiteka iyo abandi banyimye ariko wararinteye kandi byaraciye mu byaragenze neza cyane bandanye bigenda neza nyene Imana kuja imbere amen kabisa yes takubwira yuko Meili the Key afise ibikorwa byinshi cyane ariko kuri ndi ruhande ari abantu benshi kumbure boba bamenye Meili uno musi ngaha kuri Step Media 257 babifuza kumenya Meili ni kuri kwimana abo bantu nibo bakigira subscribe kandi bari hehe umusi dukora kuri airport umusi tujana muri site Kinyinya hari kuri kwimana guhezagira abana dukuri kwimana frère bari hehe Meili n'umuririmbyi yabikora neza afise indirimbo nyinshi zitandukanye afise na Benda afise Mine ni gisasu gishasha reka tubwire kuri Mine Meili yego Mine sasa Mine nako bien niko bien ara sawa kabisa kandi rero ngo Ykee waramutaha ari mu Burundi ari
nitsoka turi kumwe ngaha ari mu Buganda cousin yako asebe bana ako fresh afuja mujama murahuza sana Meili sana n'umurundi urujyana mu Buganda urisi uribeshera turibeshera n'umuganda umurundi ari cool nyene arakunda cyane Abarundi kwanza arakunda n'ikirundi bizavuga amajambo menshi y'ikirundi abavyeyi we n'abanyarwanda kwa urumva biramworera kuvuga amajambo amwe arazi n'igifaransa donc twarahujije frère ariko imbere yaho Meili twarabonye umenga harimo nuvuga umugenderano itari migufi yari miremire like Ykee mu baririmbyi ba mbere nuvuga nga mu Burundi Ykee yashigikira Benda yari Meili the King Meili ava nuvuga ava collab itarasohoka twarabona ku mastati ya Meili ba amfite Ykee yaramushigikira Meili bikamana kwihangana agashira kuri stati basha murabona kuno baganda bashigikira gaturabona ku Ykee agerageza ba fait nyene indirimbo dushize ku mugaragaro abazira aba ni benshi nimenya baribo navuga ko iwanje yamuguye mu maso hamace shaka kumenya byinshi kuri iyo bivanye n'ingene yo yarakunze umudiho cyangwa ko ndirimba ashaka kumenya byinshi aja mu zindi zikurikirana narakoze arazikunda acasigara avuga ko ku nindirimbo ziwanje yego aho ni mbere nuvuga yijya ndirimbo ijya collab ego imbere ya collab kandi mwaje bibandanye bigenda neza cyane twaje numvaga mumanana nashira mvuga mugire byo kintu vuga collab nyene mwari ko murategura kugira mukore bon migenderano yarabandanyije byinshi byabereye kuri social media ndibaza abakurikirana social media zanje canke za Dumba kuko niho vyahereye barabibonye Dumba asanzwe agira ama challenge mwese murabizi ndibaza hama yaragize ijya ndimo ya Pampana hama niho rero Benda acigira commentaire avuga ati indirimbo nayibonye kuri YouTube niraryoshe cyane nubu iri muri speakers zanje ngo ndayumviriza kabisa urumva ko yari yakoze igikorwa rero Dumba arambwira ati uyu muntu arakomeye cyane mu Buganda utaravye ngo umukure kwa kana narya umvise ko yakunze indirimbo zawe bizaba bigufanye Meili nawe ati ha rero gati yewe qui tente rien n'a rien direka let me shoot my shot urumva aramfasha arampereza contact za management yawe Benda nanje ko navuga ati ndabihera ndungika the key entertainment kugira ngo babijemwo birakoreka abatwakira neza batuvugisha neza nta hota nimwe yari ihari ni kuvuga ko projet ahubwo wamenga nabo bari bayishaka kuko twafuye ku propose ati bimeze gute ari bigeze batugora vraiment ndanabashimire cyane gose ego yes urukumva ko vyagenze neza cyane like ni ibintu urabona yuko bifise iyo vyahereye kandi byose byarangwa n'urukundo mvuga Meili ego cyane kandi novuga na ya courage yawe burya ikintu utagishaka ushaka inkajya abangazi ikintu utagishaka cyane nyine nikiba nabona ko bishoboka kuba nuko bitashobora kuba ko navuga ati intambwe kamwe sindayigera ko yo kuvuga ngo ndiko ndakorana n'umu artiste amaze imyaka irenga kuri 10 ari mu karere ka East Africa kandi azwi na East Africa yose sinumva ko iyo ntambwe bandayigira kabisa yes ni ibintu byaduteye intege na cyane cyane byo gutera tuvuga ati reka baririmbyi bacu bakore kubera yuko twabaye ati Meili nta numwe akurahera Meili aje muri entertainment imbere imyaka 2 no hava subiza inyuma imyaka 2 nitarahera sawa mbabarira basi namande ndaza kuyatanga na n'imyaka 3 yari bwahere Meili aje novuga muri entertainment ariko right now akaba aronse na collab inovuga ya Ykee inovuga Benda kandi byaragenze neza cyane feedback ku ruhande rwawe wabonye kugenda gute Meili feedback ni nziza nubwo atari nkuko ndayishaka ariko kamwe uko kwiri kose ndayishima niho ngitangura sinibaza ko no cyane expectinga byinshi cyane gose ariko uko biri kose ndabishima ariko en tant que mu artiste wo mu Burundi yasohotse kugira ngo azane igikorwa kandi sinibaza ko igikorwa kimeze nabi cyane gose kubyo kitaba gikuriye support nari nifuza ko haboneka feedback nyene ikwiriye kwa ikwiriye ibe nyinshi cyane ibe big yes novuga Meili wewe kurabona feedback kurabona kuri mine urabona ko imeze ico kimwe niyo kuri na Mpenda c'est pas la même chose vraiment kuko bivanye deja no buryo umuntu aba yaragiye arashiramwo ubukeneye n'imiburiburi gukora
nyamba ari promotion bikwiriye gusumba uko wabikoze ubwa mbere kandi nkuko ndi nko kwishuri muri na entertainment umwanya maze ko hariyo ukomba nakoze vya mbere ntegeza kurushirizaho gucona ngiye gukora ubwa kabiri ya gutyo gutyo Ygee ukura avuga ati rero ku ruhande rwa kuvyerekeye ibikorwa wagiye urakora like wisunze ukarabana mine ukaraba ugasubira inyuma hariyo ukarabana uvuga arabesha ukaza novuga kuri pampana ukaza no kuri novuga iyi ndirimbo turaje kuvuga na mine no nampenda ya wewe ku ruhande rwa kuravuga ati Meili je ndiko njahe ndiko biraza canke bizogenda gute Ico nzi ico ndiko ndagenda tu cyo ndise ndiko ndagenda kandi ndase passion muri jewe ndadashigikiwe ndasimana umva bose bataramemukira nduvumenga kabisa nzoshika ahantu haryoshe aho kwishimira deja ho ndi deja ndahashima mu mwanya mutoya ndibaza mwese murabibona kandi benshi birabatangaza ariko nibaza n'ubuntu bw'Imana nishaka giwanje kuko nkora ibintu nkunda kandi nkabikora nzi ko ari business mugati ko biri kose nzokunguka yego ariko maybe sometimes murakiye kuzaravuga n'ibintu bikiye kuza biraca kuri social media reka zo turabivuga ariko right now wanasema aho kukopi bavuga ngo nibigeze ukopi la fois passée bavuga ngo Meili ari kopi cyanyumvira ati none kubera iki tuvuga ko abarundi bari twe dukopia wibaze vem ubundi wakopye cyane ko rakoranye n'umunyamahanga nyine je sais pas ariko ico nzi coco ivyo byaravuzwe cyane mugabo ugiye kuraba indirimbo naho bihuriye vraiment n'ibyo bavuze warashaka naje nagiye kuyimenya mu nyuma kandi sinibaza yuko jewe se byo mubona byose sindabikora je nyene ndafise abo twatko turakora ndafise team ndafise ubuyikora indirimbo eske wumva yo kwemera gukora ikintu aziko kira handi hantu bisigura yuko eske uwo mwanya nanje nofata umwanya nk'investisa nkashyamo uburyo burenze nzi ko ari ikindi kivuye handi hantu mugico nabamenyesha koko turi muri Afrika intuze ama image imico kwanza cyane nico twohagarara imico turayisangira turabakobwa tukunda kimwe sinibaza ko ari umukobwa imitoma bari imwe voilà n'amajambo y'urukundo bari yandi nyene nta kindi rero yo kuvuga ko ari kopi nibaza ko baranshize hasi cyane gose ariko burya ngo kigizigi cyama ko ivyamwe bimeze neza baranshize hasi cyane gose ariko jewe nibaza ko ni bijye nivyo binkovu burya yo gutera amabuye burya urayegeranya ukayubakamo inzu mu nyuma donc umva je ndiko nda collectinga ya mabuye ko barane kiza cyo kugira na kisero umuririmbyi mu intellectuel bwana masomo mengi ni bizuri that oya no si ego n'ubuntu bw'Imana kandi turamenye kurubana navyo je niko no bivuga nico gituma je ibintu bimwe ntagira ama reaction maremare ari ibintu surtout byo kuri social media nta mwanya munini ndabitako jewe ndikorera ibintu by'iwanje amaka ibyo bari byo vyivugiranye mais entre taje jaranteye ubwoba navuze ati mbega wibaza yuko si tuko turavuga ko Meili wacu yakopye indirimbo y'abandi bantu mbega wibaza yuko tuzotera imbere gute Meili mugabo nta numwegeza avuga ko indirimbo ibishe imbo yari ryoshe bavuga ko ryoshe yuko hari ama critique ico batashatse donc ofite bari ko baronda uzorabe abarundi defo nibaza ko iyo defo d'office niyo wavuze ngo mutegure concert ntibaza kugira ngo bagushigikire cyangwa baza kuraba yuko hari kitsakononekara kugira ngo bacavuga ngo byagenze gutya na gutya na gutya rero indirimbo bwayo biraryoshe kandi indirimbo imeze neza iri muri rotation matress music ni indirimbo naje woni bwanje nishimira irimo culture irimo imidiho tutaye tumenyere ngaha mu Burundi yari kintu cyo kwishimira deja iri muri rotation matress music ikabiri muri jingo nuko abayakiriye hanze bayakiriye neza babonye ko kwije exactement irabikwije ivyangombwa byose mugabo ivyo ntibibafita kubivuga mu mwanya mugabo bacavuga yuko nagize copy sinibaza yuko jewe ndi muri business sinibaza ko nari gufata ngo nzane ngo ngire ngo copy paste ngo hama ngo canda bahereza no cenda ndi mu artiste ndazi cyo ndiko ndakora sivyo no so podi yuko twadukiye gukunda ivy'iwacu tukabyishimira tukabishigikirana cyane kuko bijya nyene twanga gushigikirana ivyo bidushikana kuri uvuga ko indi level kuko turabona mu bindi bihugu biteye imbere entertainment irikira bateza imbere yego cyane irikira bashikana cyane gose nko mu Buganda jewe nagize amahirwe yo gushikayo barateye imbere cyane bimwe birenze ni kuvuga mu artiste wese kwera baragira n'abakomedi abacapa bose mwose baramuha agaciro mu kibanza ciwe kandi agaciro akwiriye nico tutarashika ko ngaha mu Burundi nitwumva impano biragoye cyane ko umuntu mushigikira ugushigikira icari bazokritika kuno wambaye nko par exemple ni mine ntibavuga ngo ndirimo ntiryoshe ngo bavuga ati ngo ntiwari wambaye nk'umurundi kazi je barabivuga aho yavye ntabe baciye mbona ko taragira amakomatera mbega tuba tukiri muri 2000 gabasha mbega Meili je nibaza yuko yari kuba wambaye nabi uno munsi wari kuba tuba turi kumwe uno mwanya kandi indirimbo yako yamaze guhagarikwa urumva yagenze iya ndirimbo zose rafise abantu bazikurikirana indirimbo irakwije vyose Meili sivyo no kandi ndavyishimira burya indirimbo umaze kubona irenze imbibe nayo nyene yashoye gushika muri Trace Music kuma
televiziyo akomakomeye za NBS Bukede Magic none indirimbo ubona nyene ko iri ahantu kandi ahantu hameze neza ahantu hakigwa n'abantu benshi uvuga ati indirimbo rero musishika hose nuko indirimbo bimeze neza baki kabisa igese uri kurumva yuko nivyo vyiza tuba twifuza yuko tumushigikire apariko pana kumuca intege je kubganje naragize ubwoba kuri nampenda ni indirimbo yari imeze neza ni indirimbo twese twagiye no kwirukirana uvuga ku platform yawe utarayishana kuri YouTube indirimbo urabona kurikirana n'abantu benshi ariko bamaze kuzana les commentaires ziri negative je nibaza yuko hari ikintu cyafuye Meili no ni cyafuye buriya aho nenda yiteze vraiment je niteze aka 1 million vraiment oya nta kibazo burya promotion yose uko bimeze kose abari promotion yaba ari mbi yaba ari nziza je ndayifata nka promotion rero kubona hari abagize ama commentaire ko ari ziri negative hariyo nabandi bace bashaka kuja kuraba ko réellement iyo ndirimbo bavuga ko ari ivyo ya donc pour dire hamana narahuye n'ibibazo byo kuri YouTube cyane gose ntashimye kuvuga ariko nyene bisigura ko hari abantu vraiment banteje ikibazo mugabe byose je ntaco bimbwiye kubera yuko jewe ndazi yuko indirimbo ndayikoze igashika mu bantu nkabandanya nkora ibikorwa by'iwanje ndabiseninga uko nyene ubwo nimba vyansu no muzi ejo bizokunda c'est comme ni business no konyene ikora kabisa si vyansu no muzi ejo bizokunda kandi akubwira ati vy'Imana ntibiza vyoroshe hajya hanya bihazamwe akantu kandi bavuga ngo burya ngo agati gatereze n'Imana gahenerwa n'umuyaga donc hariyo byinshi ama challenge bitama YouTube ugasanga haragiyemwe no vy'amakode amarobo manini mugabe byose je na kintu kimwe gishobora kumagarika ndazi ico ndiko ndakora kandi ndabikora ndabikunze by the way kabisa reka twisubirere muri mine yes ni indirimbo imeze neza like Meili novuga akakitu tukawupuzi like canke kantu nyene ubona kaga challenge kuba karagushigiye uko urategura novuga mine uwibuka gatwenga oya inde gutamba be dance bijya bintu Ykee agumagira byarakoroheye kame nasanze mu Buganda barateye umva bari kwindi level de ntamenya ni experience ya mbere nari ndose deja iko sharp we aiza kiribaje ko yatanze ingo hano man nyene bijya byose bayita entertainment you know twateza utanga show kugira ngo nyene musemeze akabaga kakuvalisha kabisa ashina wamenye ariko j'espère ko vyahereye hajya nyene Meili ushaka ikinono muri clip vyahereye hajya nyene yakuvurugana je turazi ko abarundi kazi turi beza sha rero byo wandanya yareka natekereze sha yo duhinga zinga guys mbego bibaza yuko next target ya Meili niya shani nyinshi ni surprise ariko none ariko kabasi nakiba par exemple nko twarayutse tuwe kuri airport ubu nyurabone ko nimba naragiye peut-être ariko labo yanjanye ukugaruka ntiwavuze ko twamenye ivyari byakujanye Meili kandi amatwa nsumira hari izindi collabo twe tutazi none muzozibona basi ntacu kandi collabo rero yari mutwaye kijya gihe je nibaza yuko atari yo yasohotse Meili je nivyo nibaza kuko kijya gihe je niteze burya Meili for real wewe ntacyo mu mwanya uzobibona byose tuzobibona mu mwanya gusa muje kuri social media zanje mugire follow no kuri ntuze YouTube yanje mugire subscribe byose muzobibona reka tuvyakire gutyo kubera yuko akubwira ati hajyanye ibintu byo ngahi wacu utagiye uranyigeza ujyanye uzogira usanga ugize imvuga ibibazo byinshi cyane abasiri benshi cyane kandi barabiziye like ariyo n'abantu benshi baba biteze yuko umuntu avuga ibintu vyiwe amace bakorera ku migambi yiwe sivyo na Meili uba umugumya bangu ko nyene nivyo vyiza cyane ubanire hajya nyene sivyo none kabisa yes wakoze step njya kabiri gatanu indwi gerageze kubona kuri stati ya Meili the Key avuga ati next target yanje ndababaye cyane tume condoléances ku Banyarwanda n'umuryango wa Ivya BRUCE aho ari hose Imana imwakire mu bwami bwayo ati ndababaye cyane yari next target yanje ariko ndabona umenga bigiye kugenda gute Meili sha naramukunda cyane Ivya BRUCE vraiment Imana imwakire mu bwami bwayo aruka amahoro amen ya sinzi nyene ariko novuga ko mu bahanzi bo mu Rwanda harimwe mu bantu vraiment nakunda cyane gose kumwumva ati je uye vraiment dukoranye ikintu ndumva ko byojana two matchinga ya tukabivanye n'amajwi uko ntameze style aririmbamwo numva ko nyene dukoze nk'ikintu coshobora nyene kuza ari ikintu kimeze gise vibe kimeze neza abantu bakunda vraiment ariko nyene Imana ikora ivyayo kumbure hariyo nabandi kandi hariyo na benshi abariko barakora mu Rwanda ni benshi bariko barafata imitima y'abantu surtout hariyo nabandi baje mu Burundi ego hariyo nabariko baraza mu Burundi deja biswa
ko bari mu Barundi cyane yego nizere ko nyene aguma ari irremplaçable niko navuga nta uzomusubirira ibaburavana ahari hose Imana mwakira mu bwami bwayo ariko nizere ko utigeze ucika intege twizere ko hazo bari indi collabo y'umunyarwanda tukaturetse ko Abarundi n'abanyarwanda harimo urukundo harimo urukundo rwinshi cyane turi bamwe nivyo nibyane turi bamwe dufite imikimwe urukundo ni rumwe nta bizoboneka bizoba birahari Meili ko naka strategy kake avuye nga mu Burundi akakolabo ka moya anaenda international oya jaye no kandi mu Burundi waraje agakora amakolabo waraje nga mu Burundi ati nadeje navuga yuko nyene burya avuga ngo ugira umusaza aramujarira sinabonye ibintu bigiye umenga ni nka joke hama ndabona turakoze projet navuga ati uyu rero tachetu kwakwanya tugire video arashaka kunshika mbure niyo yagiye tunambwira ati no kuri nanifuza ko twakora video nako ati nta kibazo comment ndasema projet nanje tuko ndakora wowe ucumbwira nyimba tubinyarutsa kuko arafise ibindi biteramo ama album ariko ategura donc uca nyenseramo bitari mu program nako kandi urumva collaboration ifisa promotion bisa ko ayi promoting nk'ariwe kandi ariko arabikora neza vraiment ndamushimira cyane gose ku ico kintu nama ndiko ndambwira ati thank you so much sigo yagifashe nk'ari ciwe alors que si ibindi bintu ariko arakora hari yahe kandi asi ibikorwa byiwe yes ati rero twitegere collabo yundi muririmbyi wo muri Nigeria where exactement twitegeye hehe Meili tubwire basi igihugu basi Meili cyo biri ko biri kose sini cyane ndiko ndakora ari nayo mpamvu ngene support yanyu vraiment impande zose support ko umurabi yaraje mu Barundi ngo areba prophet ndabaza ko uri mu prophet voilà tu vois je ndasigaye mvugishwa cyangwa Harmonize nkuko zisanga nk'ubuye ngo udusoye guhura indirimbo twakoranye na Harmonize ya kandi aziko byotoka peti ayaridira twumve ko iyo prophetisme yawe kwikora yes yatubyitege ko bizogenda neza cyane Meili wacu ntako atagira kugira ngo aduhe ibikorwa byiza cyane kandi nanizere yuko na Meili no ku ruhande rwiwe ariko abona ko biko bigenda neza cyane Meili sibyo none Meili biko ndabishima Imana ndabishima abafana ndashima mwebwe kuko namwe ntaco ndi nagizwe namwe uko biri kose maratuma ibikorwa byanje bishikira abafana ndanabashimira cyane gose ndasaba abakunzi batari bike bakurikirana ibikorwa byanyu n'abandi bose na cyane ariko nari nkeneye akantu gato Meili umfashe untandukaririze Meili the Key na Key Entertainment. Meili the Key ni je hama the Key Entertainment now ni management yanje nkabandi CEO uri CEO ya hama donc n'umuryango novuga ko bankurikirana hafi turi kumwe mu bikorwa byanje surtout by'umuziki no mu bindi bitandukanye ngira mwarabonye bivyo twagiye gufasha ataburiye na hamwe n'umuziki novuga ko ikintu cyose mba ndimwo bari ngaho kugira amashigikira yes urabona yuko bizova bigenda neza cyane kumbure tubone n'abandi baririmbyi muri The Key Entertainment ego ndavyizera kandi cyane gose jewe ndi umuntu akunda gufasha kandi nanje ndi ngakora ko nafashijwe nanje ndifuza yuko nogira ico ntererereye kundi muntu ashaka nko kugira indirimbo ziwiwe mugabo umva ndacari muto ndacari ko ndarondera ariko ndazi ko Imana izonshikana kure hama nanje sho kugira ico ufashije surtout umuziki ndundi no ku wundi muziki wundi atishoboya mutoya kwa Meili ibintu byose ashiramo urukundo imbere Ngunda gukunde Rukundo nacho turi twese twagize ko rukundo kandi uranka abantu bakubesha go frère turyoherwe dupampane twese ibintu bimeze neza cyane urangurikirana cyane cyane je vraiment no uyu muntu arakora neza like ifoko umuntu bamushigikira kuko bakubwira ati Imana izo bitubaza no muri byegeze kumbwira ati Benda mbe murazi ko twibwa barimvye mutadushigikira Imana izo bibabaza nimuzaja mwijuru ndacare cyane guys ni nkuru ibabaje ku gihugu no ku bakunzi b'umuziki tuko turaronka kuri no mwanya no muririmbyi yashitse ejo ariko akaba yaragize ikibazo ni Bruce Melodie mbega Meili we ku ruhande rw'iyo nk'umuririmbyi basangiye akazi abivuga kwiki nanje sinavyakiriye neza nyene uko biri kose birababaje yaba kuri kote y'uwishuza yaba kuri kote y'uwaje gukora igiteramo gushika ugacushikira mu bintu nkabijyaye ariko ico nzi coco ubutungane ngaha burahari kandi twese turazi ngene bukora nta kenshi nta karenganyo kaba gahari bakurikiza amategeko kandi ndazi ko abanyarwanda bari bamaze imisi baza ni benshi kuvuga yuko nta ngorane bari bwagire hariyo n'abandi bimirije kuza nta ngorane bari bwagire ariko ico ndishusho nuko bari kubicisha nyene
nzira y'ubutungane y'ubutungane kandi ubutungane bw'igihugu cacu ntiburenganye ego bakabikora à l'amiable aussi mugabo ntivyoroshe mugabo uko biri kose hariyo version tuba turumviriza kuko bafise ibyo bapfa bafise ibyo bahurije ko bavuganye nta wabimenya twe twabibonye ku ma social media kandi ababifana babisangiye burya sivyo rero n'ukuri ndwa bivuga urumva nta birebire no bivuga ko vraiment si jeno kote ndiko ndabivugamo sinavuga ni kote artistique canke ikindi ndabirabira kwa kure nkuko nyene abandi babibona ariko ndazi ko ngaha anyi kintu citwa ubutungane vraiment ukozi kosa Asha nuko nyene. Yes ni ikibazo je cyane baza niki cyanyuma dusa nusozera ikiganiro cacu. Meili the Key asanzwe ari umuntu akunda kwakwanya abantu. Yabonye opportunité arakwakwanya. Atubwiye kuri Benda ali ni support mbo like yarabaye umufana ku ndirimbo yiwanje ndavuga ati je dois profiter. Je dois profiter nizo go profiter asha hapa napasha kufanya kazi. Turabona Harmonize yaraje mu gihugu cacu mbega imeze gute? Ni question mark canke bigende gute? Turabona Bruce Melodie ari mu gihugu cacu ngaha. Turazi neza ko ari umuririmbyi abikora neza cyane mbega Meili azorinka the Ykee entertainment igende kumushikira hari imbere bigende neza cyane bizogenda gute Meili reka tubanze tumusabire igihugu n'Imana kugira ngo hanyuma umuntu arabe ko yo mugarukira mu hafi ganto mu artiste tuje kuganira tuvuge n'iby'ubuzima de tout et de rien abibindi muzobibona Meili ndagushimiye cyane Meili bagode cyane yes akajambo gatse ko basaza kurikira ibikorwa byawe n'abarundi muri rusange ndabashimire cyane ku ntambwe ngeze ko ngaha aye ni mwebwe mu yingejeje ko ntashondi nabivuze ntagizwe na mwebwe urukundo rwanyu mu bandanya munyereka ndarubona kandi ndagwishimira ndagushimiye ko umwanya wa ma ego Meili gasha kuganira n'abafana banje hama ndayibutse ko ndabakunda cyane babandanye bashigikiye ibikorwa byanje biri kuri platforms zose za Spotify Boomplay ama challenge barungike bantaginge canke bataginge Ykee Benda ziri kuri Snapchat TikTok hose kabisa hama ntugende utagize subscribe ngaha ni waje kabisa ariko ntigende udakoze mu gahogo ngaha turishuza mu gaho hagenda ukoze aho je sinekora dushimira ko turabizi neza abakunzi ba Step Media 257 barakunda kakapera kundi umuntu abaririmbira burya ndirimbi yahe none basiyo shaka mine nigezweho umuntu atumviriza mine burya ninde uwanje You're the one. Moriro mad fire burn in a beautiful dress. Kwabachira. I say something baby to begana. Purira bakwesunga. Tela kimanya kipiachuka. Ndeko manya kumanya. Bigiliza mbikwata nyenyokuta. Badi to baden kunyige sin. Sing. Nibuja kwibandanya muri abumva ko Ykee Benda iko wapi? You so sweet, something sweet. Ngundira ngukunde, ndagusavye ngunde ndagukunde. Wo ngundira ngukunde, ndagusavye ngunde ndagukunde. Let me call you mine. Let me call you mine. Basi sasa tuzosubira rero murakonde bya muryohererwa ku materi nyinshi tuzitege na mumvirize rero mine muyikurikirane kandi muyisharinge muhereze n'abantu bose muziko bashoboka na papa na mama mubahereze kuko n'umuntu Meili aririmba indirimbo z'abantu bose ushaka kwicara na papa na mama muri salon twese tukaraba tugatwenga like Meili kandi akubwira yuko like abantu bari proche baragushikira cyane Meili merci beaucoup ati bijya mu dada vraiment ararenze sana wowe ushigikira nabo bari proche ni bashige bategeze bacha babaheta ncanegeza hariya n'ubundi rero tuzosubira nawe gutaha ego uri kumwe na Meili kuri micro bye bye